muri ico gihe bavuze batabo ba influencer nkabo baterererwe na jewe banshikiriye noterera n'abagushikiriye hotel noterera ko neza mu ncamake aba influencer ya Nyeniteka yavuze yuko boshigikirwa nimwe nabo abandi berekana imibiri yabo gutanga ya manota bati uyu muntu turavye akora birapanze ni be nabo nyene kiya kintu bavugiye benshi bazonyibuka hamwe n'icyashigwa mu ngiro barundi bamwe n'ubizi kiya kintu nashikirije cyo gusaba ivyunguka umunsi cyagiye mu ngiro aho umu influencer akoze neza uzarashimirwa cyakaronka amasapoti kabana na influencer bate natari je nzoba nateye imbere eske kweri mwabifasha ngi muraza kubikata mu binyamakuru byayo bo kiya kintu ni kintu gikomeye cyane bakunze ba Simbizi wa Semavumba aha ndi kuri stade Urukundo ahejeje kubera inama ahejeje kubera conference de presse ya Nyeniteka umubanga umugambwe CNDD FDD cyaberenga kintu rero nahigiye cyambere nuko umugambwe CNDD FDD tamuntu numwe birengagiza ko murabona yuko nagiye mba niberenga ibuye hama nabajije ikibazo kimwe rukumbi rwa neke kimwe kandi abona ko ndakibwira abarizi nabiyuwa arabaniza imbuga aya mayira yakoresha mu kuvyonga kandi bamaze kuba serious nabyo kandi ugasanga bafise soutien niniya bakabikoresha ukuvyonga niyo mpamvu najewe nabibukije yuko natwebwiza imbuga tugomba kuzikoresha kandi bibaye ngombwa surtout tugashikikirwa rero hamubona ndi ku kibuga cya message no byose byabereye aha urubanza rwaheze bafita kwikebanura turikebanura umva neza ko ari ibintu by'amateka hama aca nsaba rero surtout abantu bankurikirana ngaha ku mbuga zanje zose haba kuri Facebook haba kuri YouTube haba kuri Twitter bazamenya yuko aya mayira dushirako inkuru aya mayira tuyagirako ubigenda bikomera ko murabona yuko biyo tugeze ndashobora kuvuga ati aha nihe mugane wa Kiriku murinze muntu no munsi namba umu influencer ashobora gutumirwa akicarana n'abamenyesha amakuru bakavugira kuri micro imwe babaza umuntu umwe ibibazo by'igihugu ahora afise kuvuga ati aha nihe nayo mpamvu jewe iyo ndiko ndashikiriza ikintu simvuga nivugira mvugira abandi bose mvugira abandi bose abakora no mwuga w'ubu influencer hari abantu bavuga yuko uyu mwuga umbeshejeho jewe untunze Bujumbura untungiye umuryango untungiye abanje murumva neza yuko ubu umwuga uri kurahabwa agaciro gakomeye cyane kandi biriko biraza ejo hirya ejo nimwabona natembere Nyeniteka yavuze ati mu kwishura ikibazo canje yambwiye ati ikibazo cyawe sindakikwishura mugabo ndakurungitse kwa honorable Doriane hamwe n'yakubaho umushikiranganje wo gutuma kamakuru ati ico before yuko
haba ukuntu abantu baza bakora ibintu bavuga bati aba ibintu byabo birapanze bifite intumbero baze bashigikirwa. Nuko rero ejo hirya y'ejo nimwabona ndiko ndashigikirwa ntimuze mwibaze ngo urumva nabivugiye ngaha nabisabiye ngaha cyangwa nimwabona n'undi wari wose natwe ari simbizi kuko je ndi umu influencer ndashaka ku influencer wewe ibintu ukabikora uko ubibona ugasanga wewe ukoze byiza no gusumba na jewe. Naco gituma rero wewe nuwabikora neza ugashimirwa bakaguha support uzomenye yuko hariho byagiye biva, hariho itariki 23 zigeze kuhaba, harabo umuntu ashikiriza ikibazo cy'inkoramutima abo bintu byaciye ba serious. Ejo ni mwumva yuko ku mwaka haba abantu baha support baha soutien, muzomenye neza yuko hari abantu haraho byavuye kuko murabona neza yuko mu minsi yahera canke n'ubu izi mbuga abantu ntibigera bareka kuzivugira ko ibintu biba bidatomoye. Rero iyo hamaze kuboneka rero abantu baza gushikiriza ibintu biba biri ku rutonde, umva neza yuko ejo hirya hejo baratangura kuza barashigikirwa. Ari naco gituma rero ico kintu nagomba nabanje kugishikiriza neza nkivugira abavugira abasabira n'uyari mu 70 uno mwirebe namba rirebe uno mwirebe sike ubona ko byanditseyo ko ndavuga yuko je kiya kibazo nabajije wacakiriye gute? Ya kibazo ni ciza cyane ku bantu, ni inkoramutima, ni inkoramutima ku bantu nka mwebwe abantu bakorera ku mbuga. Bakwiye ikintu gikenewe cyane gufatwa mu mugongo kuko muri tanga gose ni ikintu nkuko babivuze kujya kintu bavuze nagikunze cyane ngo nikigwanisha mu bindi igisirikare baragitunganya igipori ko umwana umwaye. Rero iyo na communication burya umuntu atipanze neza bana ko bayikoresha nk'ikigwanisha, genda muturira amapine asanga umuntu arabihembegwa, genda muturira abantu mo basanga rero nta ma mesure de prévention umuntu aba yarashizeho ubwirinzi iko bavyita. Yego urumva neza yuko kijya kintu hamwe bagikora cyo gisho kidufashe iki kiya kintu nkuko wagishikirije kandi nabonye bagitahuye cyane, ni ikintu ngira kigiye kwigwa ko vuba kandi ikintu ciza cyane kizofasha benshi ahubwo cyane natevye wari watevye kubivuga. None nk'ubu nimwabona abantu muri kazoza bari mu vyunguka muzokwibuka ko ari jewe nagisabye oya bazovyibuka ajya baribagiza baze byavuye kijya kintu bavugiye benshi bazonyibuka hamwe n'icyashirwa mu ngiro barundi bamwe n'ubizi kijya kintu nashikirije cyo gusaba ivyunguka umunsi cyagiye mu ngiro aho umu influencer akoze neza uzarashimirwa cyakaronka ama support kubana aba influencer bate natari je nzoba nateye imbere. Eske kweri mwabifasha cyangwa muraza kubikata mu binyamakuru byayo? Kijya kintu ni ikintu gikomeye cyane ariko rero gikomeye ku ba influencer bakora ku neza y'igihugu, ku neza y'igihugu ko si vyiza yuko bavuga ngo umu influencer hari abantu ba influencer cyane ku bigeme azi yuko azo umu influencer kubera yagiye ari gusa kumbuga ngurukana bumenyi, ari umu influencer kubera yagiye aravuga ibi ugasanga nyine abantu barataye umuco. Umu influencer akiri muri kakaranga k'abarundi, umu influencer akora bya bintu biteza imbere igihugu, ukamenya urumurundi kazi hanyuma rero ugacuraba riri neza y'igihugu naco. Nimba muri inzego z'igihugu zivuga ziti abene igihugu bakeneye ibi nibi wewe uri umu influencer ukabafasha gushikana ubwo butumwa no gutanga karorero. Iyo hari ibintu bitariko iyo hari ibintu biriko biraba mu gihugu ugasanga abantu bakora babivuga gutandukanye bahisha ukuri, wewe ko birufise abantu bagukurikirana koreraho nyene kugira ngo utange ukuriko urabe caka inyuma kiriko kiraba ukigwanye. Muri ico gihe bavuze batabo ba influencer nkabo batereregwe na jewe banshikiriye noterera n'abagushikiriye hotel noterera ko neza y'igihugu. Mu ncamake aba influencer nyeniteka yavuze yuko boshigikirwa nimwe nabo abandi berekana imibiri yabo gutanga ya manota bati uyu muntu turavye akora birapanze ni bene nabo nyene. Asante sana. So murumva rero ikibazo no corona gitwaye, murumva muraronsa umuco aha naho umva nuko rero je ndisimiza Semavumba ndabakunda cyane.